Madrid ifite urukino rutoroshe uyu munsi ku mugoroba gihe cy'isaha 3 bakina na Osasuna ariko ni match yabanje kuvugisha abantu benshi mu buryo butandukanye. Real Madrid bati twasafye Laliga ko match bayigeze inyuma umuvandimwe wo mu nyegoro wa equipe ya Osasuna arabwira ati twari twiteguye korohereza equipe ya Real Madrid twegeza match inyuma ariko Laliga yavyanse. Real Madrid bati twabonye umwanya muto iminsi igera kuri 17 yonyene gutegura champion mu gihe abandi babonye iminsi yababa 27 abandi baronka iminsi 30 twebwe turonse umwanya muto wo gutegura match twasaba ko twegeze inyuma n'imiburi buri kugira ngo natwe twinjire mu minsi nka 25 canke 30 ariko Laliga nabwira ati mubwirizwa gukina ariko abandi bakinye muri weekend Real Madrid ije gukina ku munsi wa kabiri na Osasuna ariko ije gukina hari byinshi biriko birahinduka muri equipe ya Real Madrid mu buryo buri positif no mu buryo buri negatif hari bigenda neza n'ibitagenda neza ariko first of all Papa Alba Real Madrid Osasuna ni match isobanuye iki ushingiye cyane kuri saison yaheze ukaraba n'inyubako cyane za Real Madrid nizera ko wari wese arabacana inyubako za Real Madrid gusumba uko yari inyubako za Osasuna. Ya rakoze cyane ni ko kuri uyu munsi match ya nyuma kuri day 1 chance journée ya mbere iyi ni match isozera journée ya mbere mu gihugu cya Espagne umunsi wa mbere utangura La Liga ku ruhande rwa equipe ya Real Madrid kadohere kuri Real Madrid waraje kubigaruka ko Xabi Alonso yavuze byinshi mbere y'itangazamakuru nabonye sinzi nimba aramakenga afise canke se ariyo kamere yiwe franchement biragaragara ko numwe mu bagabo bazi kwishura imbere y'itangazamakuru ko c'est très important. Edina Abdul hari abantu burya baba batazi kwishura imbere y'itangazamakuru hari ibintu batavuga imbere y'itangazamakuru uravye uburyo yishuye hari ibibazo by'imitego bagiye bamubaza bamubajije kuri nimero 2 yabo namba zokinisha Trent hari competition idasanzwe kuri Trent Alexander-Arnold na Carvajal uburyo yavyishuyemwo biratangaje bamubajije kuri Kylian Mbappe na Vinicius bamubajije kuri Master Tuono bamubajije ku mukinyi w'umu Espanyol akaba n'umukinyi wa Barcelona bagiye bamubaza byinshi ati wishimiye inyubako ati nishimiye amufise nubwo mu byukuri n'uwozana mu hikaze nabonye ari interview ndende muri press conference yagize ku munsi w'ejo bigaragara yuko n'umwe mu bagabo bazi bagarukanye na cakintu bavuga ngo ico waruhereye ko nyene ngo imisi shaka kuba ari mike yavuze ngo ivyo nshaka ko les idées fondamentales ivyo nshaka ko dukina ino saison natanguye kuvya introduce mu ntango muri mondial de club ati rero umwanya wo kwitegura ntiwabaye munini ariko numva atari yo mpamvu nta excuse nimwe yo haba imbere ya Osasuna ni match bagiye gukina badafise bamwe mu bakinyi kwikubitira ni Jude Bellingham ntabwo bafise kuko nambo ufise liste hafi uyereka abantu Eder Militao ntarimo bamanukanye liste ndende y'abakinyi bonamo mugereje kuraba bamwe makinyi ngiza mwamba na Jude Bellingham ndibaza wenye uno wose nimba hariho zimwe muri facteur canke se bagwe makinyi ngendegwa ko kuri ere ya Xabi Alonso muri Madrid tutegereza kwitega bamaze iminsi bavugwa cyane burya nivyo hagatero Arda Guler nako ariho Jude Bellingham aba Valverde bariho aba Chouameni barimwo mugabo muri kuri ntuzanya kuri ere ya Xabi Alonso hari umwana uno munsi Arda Guler azaba ari ikindi kintu gikomeye Eder Militao arimo muri liste bajanye Eder Militao arimo mugabo arimo muri liste bajanye yes muri liste bajanye ni Courtois runini na Sergio Mesre aba defenseur ni Carvajal Militao Arda Trent Asensio Casillas Flani na Huijsen hari usigaye hano mu defenseur Araba arimo Rudiger ntarimo
Rudiger ni watarimo rero ubwo Valverde hagati mu kibuga Chouameni Arda Guler Dani Ceballos na Thiago uyu n'umwana wa mu academy ubuzemo ni Jude Bellingham wewe akiri muri récupération inyuma yo kubagwa igitugu Vini Mbappé Leo Diego Gonzalo wa mwana Gonzalo Garcia uyu mwaka muri Real Madrid niwe wanje bene wo bita Master ngiyo rero squad na Endrick nta urimo Endrick we nta urimo aracagwaye abantu barabizi rero ugereje kurabona ko presque uretse Arda nako Anthony Rudiger na Jude Bellingham abandi bose urabona ko bagerageza kuba barimo rero iraza ko ari no excuse kuri uno mugabo bita Jabi Alonso kandi yanabivuze neza yavuze ati dukeneye gukora icyo no kwita intango nziza kuri Santiago Bernabeu tukiconnecta n'abakunzi bacu uno munsi avuga hariho mission yo gutwara ibikombe na Mendy nta urimo na Camavinga hariho mission yo gutwara ibikombe abo Camavinga avuga ari out Camavinga Mendy Bellingham na Endrick abone bakunyi badahari sofa sivyo na Rudiger na Rudiger ye batanu umukinyi bigaragara ko abuze ni Rudiger abasigaye ubufa oya n'abandi barabuze kuko nka Camavinga hari gaba tera minota 15 ya nyuma peut-être erega urabona ko Real nkoko ugenda ubibona uko akina numumenyereza ubona ntabwo turabona disposition y'ingena kina yibya kina nta nuko turabona 11 babiwe bahoraho sinzi ko turabona na witi bahoraho tuvuge ngo araruta akubasigaye oya misi amaze nibaza ko ari mike ku buryo yoba amaze kubona equipe yibazokoresha mugabo na cyane kuri profile nka Real Madrid igusaba gutanga vyinshi ubwirizwa kubanza kumenya bufise bose niki bagomba kuguha kuko twemeranye ngo hari umukinyi akubera igitangaza muri entraînement ariko amushikana muri match ukamubura nibo benshi hakaba n'umukinyi muri entraînement mubona ari bisanzwe reke ageze muri match akaba umukinyi nyene wifuza kwabo wa undi ubwira ngo genda wewe kabawe wewe dena zana ngo niwe yere wa mbere voilà Eden Hazard muri entraînement umunebwe wa mbere kuyisaba ariko ashitse muri match c'aba Eden Hazard mwaje muri gym ubugira ngo pompe 10 ngo yakubitimwe komeza eti sivyo nako navuga ati ni match ifisi kivuze kuri Jabi Alonso Quino Air yo kogereza kugarukana ichize cyangwa se connection iri direct hagati y'abakunzi ba cyangwa se hagati ya Santiago n'abakinyi ba Madrid kuko umwaka uheze wari umwaka wuzuye deception umwaka kudatwara ibikombe umwaka gutsindwa no muri vare wawe wa mbere akagutsindira muhira home away cyangwa se home like away akagukubita ukabona ko yari ya equipe ya Madrid gisigaye ku izina mu nkino zikomeye umukunzi wa Madrid agenda yizeye izina rya Madrid gusumba ko kwizera squad rero no munsi ni Erensha umumenyereza mushasha umukinyi wabo umurejande wabo imyaka afise aracakeneye kuja kuri pression gusumba ko Ancelotti we yavuga ati hari ico ntabahaye pression yose mushira ko hari ico nabahaye rero ukaca utangurira muhira imbere ya Osasuna na kondara n'inkino zabahuje kuri Santiago Bernabeu mu mwaka weze batangure kuri Santiago hari 9 November muri match imvago yabahujije na Osasuna hari kuri journée ya 13 niho bakina na Osasuna Madrid za kubibatsinda ibitsindo 4 ku busa harimo ibitsindo bya Vinicius bibiri ni cha Bellingham nako ibitsindo 3 bya Vinicius n'igitsino cha Bellingham sezo ya 2024 naho nyene bahuye kuri journée y'icenda batangura kuri Santiago nyene no bundi Madrid batsinze equipe ya Osasuna ibitsindo 4 ku busa byari ibitsindo bya Joseru Matos Bellingham bibiri na Vinicius bisobanura ko muri imyaka ibiri heze inkino zose zabahujije no mu gwa Osasuna bazitanguriye muhira kandi onako bayitsinze ibitsindo 4 ibitsindo byinshi rero museze ko ari journée ya mbere n'ubundi batangure kuri Santiago ani handi turaba ngo Madrid rakinye Mondial de Club
nibyo twarabonye baragwanye bagira mu gice cya kabiri bahura na ekipe yari nziza mu bihe byabo iyo bitwa Paris Saint-Germain burya ni cyari gipima kuko meme na Barcelona yabaye nziza mu bihe byayo yahuye na Madrid basanga ari bitindo Madrid iriye bike mu izamo ryabo byabari bitatu ni uwo mumenyero wa Madrid twari tumenyereye mugabo no munsi nyuma yo kuva muri umwaka uheze inyuma yo kuva muri Mondial de Club ugataha usezerewe na Paris Saint-Germain inyuma yo kuva muri Mondial de Club utagize parcours mbi bivaye n'uburyo winjiyeyo niyo mvaho nibihe waruvuyemwo naho jewe ajija ngo n'integuro zike nivyo sinzi niho chance ngacangirira ico no kwita ubwoba ubwo Paris imbere ya Nantes naho niyo bayahuye n'integuro zike yagitse ubwo Chelsea imbere ya Crystal Palace tuvyite nayo integuro zike cyangwa umwanya muto yaronse yo kwitegura inyuma kuva muri Mondial de Club kuko bo banakinye finale kubugira ama equipe abiri tumaze kubona amaze gukina mu yageze kure muri Mondial de Club yo bigipimo cyo kutwereka ishusho yuko Real Madrid ishobora kuza guperforminga uyu mugoroba nibyo tuca twibaza kuko Chelsea yakuyemo equipe muri Brazil muri demi finale yes yari Fluminense sivyo izi za Bayern n'izindi zimvango zakaruka kare do finale zo zaronse umwanya avango anavance yi Madrid vira demi finale ikwe na Paris na Chelsea bara muri finale inyuma yo bakinye finale abakinyi baja mu karuhuko bagaruka ni muri buri da hasiga nk'indwi zibiri imwe n'igice zibiri nizuzuye kugira ngo bamva batangure amahigano ugeraje kuraba Chelsea na Paris bagize Paris batsinze Nantes bagize iki icyuya kibizi igitsino kimwe ku buso naho nyene ba nibyo cyatsinzwe na Vitinha maga kabona umengo cacima defenseur kiba contre coup Chelsea twayibonye imbere y'umugwa Crystal Palace Stamford Bridge muhira yari kiragwirirana baganye ubusa ku bundi ubona ko Crystal Palace bishirayo abahagarikize bagira iki babimanura ubwo none na Madrid twitega ko ishobora kuzira imisi mike imbere y'umugwa wa Sasuna mugabo tumenye ko Madrid na Paris na Chelsea ni imigwi ibiri no vango ibayeho gutandukanye kuko no munsi kuri Xabi Alonso ko yabivuze ino match iratangura kumwegereza abafana ba Madrid bakimuteze imisi bakivuga teka turabe eske uyu mumenyereza atagira experience mwino equipe ntari Zidane ko Zidane we yaje kumenyereza equipe avuye muri equipe wacu nyene ntiyaravuye hanze nivyo Xabi Alonso avuye muri Bayer Leverkusen kandi muri Bayer Leverkusen yahagira izina avango aduza izina rya equipe imbere ya Osasuna nivyo se equipe isamba nako se equipe ikanganye muri Liga mugabo nayo nyene se equipe isazwe kuko sezo ya 2023 match ya mbere ya Liga n'ubundi bakiniye kuri Santiago ho baranganije sivyo ho baranganije kimwe ku kindi bisobanura ko ni match ku ruhande rwa Madrid ifisi kivuze ni journée ya mbere ifisi kivuze gupima urugero murakivuze ntiturabona mbega nabahe bakinyi 11 uretse ko equipe ya Madrid ari equipe ikomeye kandi fizizina harabakinva ngo tutemvuga dutegeza kubona muri swade yabo uno munsi Vinicius Kylian Mbappe Valverde harakomeye Tchouaméni twabonye yakinije cyane kandi nyuma mu mesha makuru bitwa Xabi Alonso aravuga ngo Tchouaméni ni umukinyaza kam icyo no kwita novuga gute icyo no kwita solution nyinshi uwo duteza kumuharura ko mu gihe hari Dean Hussein yari namye nsoma bimwe mesha makuru vy'Madrid byandika ngo nivyo ba Trent baraguzwe nivyo ba Alvaro Carras baraguzwe nabandi baraguzwe atariko ino mercato ishobora kubitubika izina rikomeye ry'umustari yaguzwe tutazi urabona Dean Hussein bivanye n'uburyo yashitse yadabuta twaramonye muri ntuzenya muri Mondial de Club yashitse yadabuta muri style doje y'umugwa Madrid umusore ari projet ntabwo nta pression na kiuna kimwe mu myimenyerezo buri munsi ku munsi nimwe amasore bagira iki bakora imyimenyerezo myiza rero biragoye ko jewe no kwimvira ko mwino axe defensive yande ya Xabi Alonso umusore bitwa Dean Hussein ategereza kuba arimo 11 uraharura ukabona ko Trent akomeye biragoye ko nimero 2 Carvajal yozonyura kubeme na hari capitaine wa equipe sivyo reka so awe atwereke abo bitegekanijwe ko Xabi Alonso agomba kwalinya kurukina agomba gukina na equipe ya Osasuna hanyuma natwe turakora analyse twisunza abo tubona hano
kuko ugiye kuraba bigaragara ko ahanini aribo baza kuba bashoboka. Tunabijaniranya umuvandimwe yitwa Xabi Alonso nyuma y'imimenyerezo ku munsi w'ejo yarabwiye Arda ati we sigara hano, ati ndafise ivyo ngomba ko tuganira bihuye n'ico nipfuza ko ugomba gukina muri match yo ku munsi w'ejo. Ati umukinyi mwiza uramfasha cyane mu buryo bwo gusatira, uri kubabona atariko wumve ngo ugomba kuva ku ruhande rw'iburyo ugaruke gukina hagati mu kibuga ariko kuri kote yego ububamfu. Bikavugwa ko yiyumviriye ubu buryo bwo kumukinisha kubera akabona ko contribution y'umugabo yitwa Vinicius Junior kuza gufasha Alvaro Carreras ari nto cyane. Amubwira ngo muba mfise yo nkorera ivyo bintu wowe urimo. Ibrahima Diaz aramutse afashe ruya ruhande rw'iburyo ariko kumwe na Trent vyokoroha barakina neza nta kibazo. Federico Valverde bayisanzuye hagati mu kibuga, ariko Vinicius Junior afise amakenga ko bona Papa Alba contribution yiwe mu kuza gufasha Alvaro Carreras mu gihe basatiri wari nto, ahitamwe gufata umwana yitwa Arda ati hindukiruze kuva ruhande rw'iburyo ukine hagati ariko wisunga cyane gukinira ku ruhande rw'ibubamfu kugira ngo turabe ko tuza gushobora kukuvra ico kibanza cy'umugabo yitwa Alvaro Carreras nawe afise mission yo gusatira nkuko Trent akina duka. Urakoze cyane. Ikintu kiri très important. C'est muri buildup ya iriya system ni y'abane batatu. Iyo equipe iri kirakina bane batatu ni iki bigenda gutere hari kina bane batatu ariko yakinye abakasere canke bane batatu muri aba batatu bo ngaha sivyo. Urugero nka Atletico, urugero nka Paris Saint-Germain. Ana equipe z'iburaya ubu harukuntu ziriko zirakina zifise aba mediateur nta mukasera arimo nyinshi. Yego. Uya ni equipe nk'izi bibazo ziriko zirakina zifise umukasere ariyo niyo mpamvu donc nk'ahandi uvuga ngo nka Chelsea rafise cakandagira korabe cakigabo cabo cakayisede. Ako nayandi hari indi equipe ubona ifise umukasere wa wundi de haut niveau kandi bakina ibintu à l'ancienne école, uvuga ngo uyu arashobora gukasa nta kibazo wenyene. Inyishu ni oya. Laba kwa Barcelona bariko basosia Pedri na De Jong canke De Jong canke Pedri na Casado. Laba kwa Paris Saint-Germain naba bahungu babiri araba Vitinha nubufatanye bwabo buje habuzemo numwe uzoraba Paris Saint-Germain bayorosha muri Mediane habuze umwe muri bo. So jishusho ndiko ndabona muri Real Madrid ino season ni ishusho yo kuvuga ngo nabo nyene ntibakwiye ku expose Chouameni kuko nawe ntavyo yoshobora. Ari muri baba kasere mugabo atari abakasere doho ni vo uvuga ngo uraza kumutuma ibyo kudefanda wenyine ngo aze kubishobora. Nk'aya karoro gasanzwe kuri Mediane ya Real Madrid yabaye successful bafise Chouameni, ayemeni bafise Modric, bafise Niki gisuka cha Casemiro, bafise na Modric, umwe yari agosha undi droite. Naho waja muri Real Madrid hari uwo Trent abantu bamumenye bafana ba Real Madrid bashaka kuba bataraba match za Liverpool. Trent abantu bamuzi kuri za crosses zirondera ba numero 9. Bamuzi nk'umubora ndibuka ko equipe nationale igeze kumuhamagara none iravuga ngo turatinyuka defanda. Reka dukakinishe Reece James. Canke se uyahora kwa Man City seki. Uyahora kwa Man City Kawoka. Tumushire muri Mediane. Ndibuka ko bigeze kumupima muri Mediane. Yewe ni muri iki gikombe cy'isi giheruka sinzo vyibagira. Kuko baba bamuzi nenge yo kudefanda. Hakaba rero n'umuntu uvuga ngo uyu niyo yokina kabiri no muri Liverpool. Haba hari umukinya kina kuri kote yiwe aza kumukavaringa. Hariyo Valverde rero seberebye Valverde nibihaha vyiwe nuko amenyereye gukina kabiri, amenyereye kunyanyagira ikibuga cyose nta kibazo ndamufiseko. Ubu n'uburyo equipe ziri moderne ziba zikinisha nimero 2 na nimero 3. Ntugire isi yubo ya football
ikunda mwene abo bakinyi nyene udefanda hakudefanda utataka wofuma wataka utadefanda ivyo kuzibira bakavyiga n'aba nimero 2 beza n'aba nimero 3 beza babayeho isi yaririmbye ubona ko bari bafite karite zo kwataka gusumba zo kudefanda ntabwo urugero nese Trent mu myaka 5 heza ari mu nimero 2 muruta hari mu nimero 3 yasumbye Marcelo mu gihe ciwe ariko Mourinho yavuze ngo iyo nshaka kudefanda mura na equipe yasaze Marcelo aja kuri bench nkakinisha kontrawe yarabizi kudefanda nimero 2 w'aba Braziliye kwa Barcelona Daniel Alves yarabizi twatimuze mu kwataka gusumba kudefanda ubona ko umukinyi ari equilibre nibaki nka Andy Robertson we yarabizi pe byose ukabona radiuga aramanuka ndibuka match Mourinho yigeze kuvuga ataka kantu karanca ko wagira ngo ni nk'umuyaga ubona kanyanyagira kagenda ngo jengo ntunze rukushongo aragenda ngo kazorindira kwagaruka ngo wagira ngo atega bisi wareka kandi nkuko kaduga niko kamanuka match bahise bamwirukana uriko rasingiza abakinyi wa Liverpool fana ukocha Manchester United so urumva Trent Alexander-Arnold kuri ruhande abantu bumve yuko hariho contribution yiwe ikomeye ama set pieces namba bazo yamuha amakufra yayatera muri Liverpool kandi ukabona arayishiramwo yaduga hakaba hari umuntu agomba musigarire muri Liverpool yari Henderson akihari ba Fabinho uravyumva mu mwaka uheze bari bahendo ubona yuko n'igihe bazana iyi mediane yari hari McAllister kubera we nawe yazaga kavaringa ariko ukabona ko bimunanira kuko abandi bo bari character offensive Valverde yaza kubishobora kuhengeka rero uyu musore hano uyu musore kugira aze gukavaringa hari bashobora kuza gukavaringa ku mpande ariko bakazoba bataye akazi kinge naza kurindi mediane nawe wenyene uyu muvandimwe ntuzeye Chouameni ariko mu vyukuri ni kuri abazoza babahagarika buryo umwe azoza hagarara ibubafu ubundi azoza hagarara iburyo ntuze ni yakina Jude Bellingham azoza hagarara iburyo ibubafu muri mediane ya batatu ibubafu hanyuma ubundi hagarara iburyo bizotuma Carreras aduze aragaruka gukavaringa ni kuvertire kandi bugerega erega Jude Bellingham ari nivyo ari form organisateur mugabo narabonye no kuzibira namwe mu bakinyi batanga umusanzu Jude Bellingham arafasha abandi Jude Bellingham abayiburuka nibaza ko ari mwe mu bakinyi biruka ibirometero byinshi muri Real Madrid mu kibuga nikiri naco ni wa mukinyi afise karite umupira umaze kumuja imbere biragoye kuwutwara afise n'amaguru maremare ari très technique kandi akoresha no muri afise inguvu afise technique byose hariho kugira inguvu ntuzikoreshe cyangwa se kugira umubiri ntuwukoreshe Bellingham wafise inguvu kandi n'umubiri warawukoresha mu protection y'umupira sibyo rero nico gituma kenshi muri miri ya batatu azomukoresha mu bubafu inyuma yuko uko biri kose erega yanabigerageje kenshi kuri Vini yarabonye ko Vini bidakunda wowe ko yoza kugira iki kudefanda kandi fasha ko Vini agufasha neza mureka be Vini nyene kuko buryo arafinye kinya muri Barcelona Vini niyo bishobora muri Real sinzi ko mwabonye buryo arafinye nawe nyene mu makino nyene batanga umusanzu mu Vinicius umukeneye Vinicius ni yagiye kuri yo consigne yo gusubira inyuma kuko bibasha umumenyereza contribution offensive yiwe kibura sivyo hanyuma ikaba zero niyo asubiye inyuma acata imipira myinshi rero igaruka rya Bellingham rizotuma kuri system y'abakinyi y'abakinyi bo hagati bane akoresha umusore bitwa Arda Guler nk'umu numero 10 mugabo yatakaca ku ruhande Arda Guler sinzi impamvu wasoma ibimenyesha makuru ukabona abantu baramwizeye turetse no kumwija Arda Guler ko nabonye urazi ikintu nabonye bro Arda Guler n'umukinyi mwiza pe Arda Guler ariko Real burya ntabwo ikundana n'abakinyi bari trop technique cyane Real Madrid ikunda abakinyi bari direct bakina ibintu biri direct mbona Arda Guler nk'ubu yaje nko muri Barcelona none woreka gutunga Arda Guler gute waratunze Ozil nawe byaranse baci bamurekura na isko yagenda mugabe igihe yakira hari umukinyi ubona yagiye muri equipe bira bintu byo kwizunguruka ko Real ntabyikina Real ni equipe ikina umupira uri direct urafata bakina vya bintu byo kuvuga ngo pass iranyaruka gusumba umuntu ariko haje Xabi Alonso ni nawe yizeye yakunda ivy'umwana ariko arakina nawe naza nda none ugira ngo je ndabirindiriye bro reka tucaga tugareka kuri Xabi Alonso bwiwe
ugira ngo yari pri mechanique gusa mbako yari pri technique inde Xabi Alonso muri Madrid yari technique It's ariko ikintu très technique. yari très technique ariko mvira ikintu nanishatse kugira Arda Guler ni Liverpool. profile zaba Modric ni yari très technique muri Real no reka ndakubwira ikintu niba utakaje Clovis ugatakaza na Madrid ni carte zibiri utari kuronka bigoye kuronka mva carte ya Clovis bigoye kuyironka mugabo umukinyo agatari très technique nka Modric akagasore karimo sawa uko Toni Kroos yari technique kandi nawe ziri yari technique kandi na Isco yari technique na Modric wa Modric yari technique ako ntibakina ibintu bimwe ikintu nshatse kuidentify nuko Real Madrid na Liverpool nizo equipe za mbere maze kubona zo bakunda gukina de long passes nese ni mu mwibuka Alonso Alonso yari umukinyi uyu muvandimwe araza aramusubira neza uyu mudagi Toni Kroos arafasha umupira direct mararavye positionnement y'umu winga canke mu numero 9 wabo ariko Real Madrid umukinya gumana umupira sinabonye yagira aba successful muri Real Madrid je ku ruhande rwanje oya mugabo erega haro kugumana umupira official objectif y'iri kurata haro kugumana umupira mugabo bakamezera mvango bakamezera n'umwanya ugumana hamwe na retire doje yiwawe Buja Barcelona ntuvanga uzanya mvanga bagira gumana umupira like haba ba Pedri sivyo like nka buja na Frenkie de Jong naro mukase numubola cyane magaba gendera uburyo Arda Guler wakina Arda Guler agumana umupira ni muri buri nimba awegeje kenshi ni kabiri cye gatatu pira kaba yawurekuye sivyo Arda Guler ni wa mukinya mvanga kina ama long pass mvanga dakinira kumvanga mu makare cyangwa se bimwe tongo na matriangle twadu pass mvanga wa mukinya sho guipass uri ngaho akaca de press akajanga ugasanga imipira ni yaguma kina yo ngaho mugabo Arda Guler ari mu bakinyiro munsi bamvago batowe na Clovis ruti kwa zotera makufra menshi nako na Xabi Alonso imipira miterekana y'abakufa n'amakornere bisobanura ko iyo karite yo kurimvago yo kurekura imipira asanzwe yifise kandi n'ikindi naco ni niyo contribution iri defensive sivyo nubwo ugereje kuraba abakinyi bo hagati ukaraba Tchouaméni ukaraba Valverde ukaraba Bellingham naka gasore kitwa akasore ka Arda Guler Arda Guler ashobora kuba ari karita afise yisangije gusumba abakinyi bose bagati barera Madrid cyane orientation y'umukino orientage uburyo afata umupira agakomunikana n'umusatirizi peu importe ahabari akamutereka umupira neza cyane icyo rero cyari gifise ndako Madrid yari Luka Modric asohotse kudakirisha Arda Guler kwa Xabi Alonso kubganje babisobanuye ko hamamve yo kuba karite ya Kroos mu kibuga na karite ya Modric ucuyibura direct kuko Bellingham siko akina Bellingham bujya no mukinyi nivyo imipira myinshi yasika mugabo ni wa mukinyi gati mu kibuga asekana cyane kuma diwere ya 1 contre 1 umupira wo kwakaneza akagutwara mugabo uzorabe orientation y'imipira sivyo kurondera novanga ama espace vide babasatirizi sivyo muri make animation y'umupira kuri ya mipira yo hejuru miremire bro agasora Arda Guler kararenze kari très technique hano rero nico gituma mbona ko isoka rya Modric muri Real ndanakwibutse ko vyavuga ko Modric yo kumongereza amasezerano vyanavugwa ko Xabi Alonso ngavyifuza rimwe ngo Xabi Alonso aravyifuza ngo mugabo ngo aserute ngo akeneye ngo kugabanya batama oya yari moyen ndibaza yo kurondera uno musore bitwa Arda Guler ikibanza mwino equipe uyu munsi turiko turabona Arda Guler nka key player ku mukino Xabi Alonso yifuza gukina bitewe nuko tumaze igihe tumubona aba muri Mondial de Club aba muri entraînement vyategura bigaragara ko ari umukinya agomba kuzokoresha cyane mu buryo bwiwe yifuza gukina ariko twibuke ngo hari umwana bagarantishije umwanya yitwa Franco Mastantuono ari hajya Brahim Diaz approve umunsi ku munsi ko agomba gukina Rodrigo we asa n'umukinyi yabaye rejected ariko umwanya wose uwo muha n'umukinyi yo guhatiriza kuja mu kibuga bavuze ko amukonta ko je byananeze namba atari ubwabo bw'abazungu nawe butamukonta ko bwiwe yo guhatira kuja mu kibuga bitewe n'umusaruro agomba gutanga kongera ko igaruka rya Jude Bellingham
Real Madrid tuza kuyibona ihagaze gute mu kibuga cyane cyane mu gufunga batatu bo hagati si ari batatu canke bane ukongera ko igice cy'ubusatirizi bigaragara ko naho amaze kuba taratora batatu bagomba gukina nayo canke babiri beza mfise ubwoba kwigaruka ry'umugabo